Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho hari amabanga akomeye cane kandi ahambaye ahejejwe gusohoka ashizwe hanze n'uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Domiciano Ndayizeye, aho yavuze ibintu bikomeye cane ku bijanye n'ubutare ndetse akavuga amajambo akomeye cane yaba yaravuganye n'umwubaha Hussein Rajab. Tubibutse ko Hussein Rajab ari umuntu ahambaye cane mu butegetsi bwa CNDD-FDD, kuko naho atagize amahirwe yo kubugumamo ariko yagumye atangamo umusada ukomeye cane kugeza n'uyu munsi. Hakaba hari ibintu bihambaye cane agikoramo naho benshi bavuga ko ashobora kuba yarapfuye, aho icyo kinyoma cyakwiragijwe n'iperereza ry'u Burundi ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, aho yamuhize buhongo kugira ngo amugandagure ariko bikamunanira, kuko uwo mwubaha arahambaye cane kandi arafise abagenzi mu nzego nka zose mu gihugu c'u Burundi zagiye zikomeza kumukingira ikibaba kugeza n'uyu munsi, ariko akaba afise ijambo rya nyuma mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse no ku ntwaro yose ya CNDD-FDD. Hakaba n'amakuru avuga ko mu minsi iri imbere abarundi basubira kumubona atembera mu gisagara ca Bujumbura kandi akagaruka asubirijwe iteka yahoranye, ndetse akatahana n'abandi barundi bose bangajwe baheze hanze y'igihugu, cane cane abagiye mu kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Ibyo sibyo tuje kugaruka ko muri ano makuru yacu uyu munsi, iyo izaba inkuru yacu tuzabashikiriza amakuru yacu ataha, ariko uyu munsi tugiye kugaruka ku butare bwavuzwe mu Kirundo, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yabushize hanze, ariko Domiciano Ndayizeye akerekana ko byose biriko birakorwa na Hussein Rajab kandi ko byose biri mu nteguro ziwe. Ni byinshi twabateguriye birebana n'iyo ngingo tugira ngo tubashikirize. Wowe ico ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone canke subscribe, akanika karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Uburundi bw'ubutunzi buzira nkunzi. Inyuma y'inkuru y'ubutare bwo mu Kirundo n'amafaranga buvamwo ijya nino, twumvise ubudaha bavuye kuco aba n'abariya babivuga ko uri abahinyanyuyemwo inkuru zo gutebura, uri abatanze ibyumviro fatiro ku iterambere ry'igihugu. Eka hari nabo bitaguye neza kubona ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye aribwo bwashize ahabona ubwo butare, mu gihe bo bashaka ko bwokwerekanwe n'ababo. Wahoze ajejwe ibyo kwakira abashitsi bagendera Hussein Rajab mu ibohero rya Mpimba yatubwiye ko ibyo gushira ahabona ahari ubutare mu bibanza bitandukanye mu gihugu byabaye butebe ariko byari bisanzwe biri mu nteguro. Bitevye ariko byari bisanzwe biri mu nteguro. Avuga ko hoba hariho imvo bitashizwe ahabona igihe ca Nkurunziza, bikaba bitanguye kugwira ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Nkurunziza murazi ibyo yakoreye abarundi, aho benshi ubu bamufata nk'intwari, mu gihe abandi batari bake bamufata nk'umuntu watumye batandukana n'imiryango yabo.
benshi bakamuvuga ubutandukanye ariko no mu mugambwe CNDD-FDD ab'imbere ntago bumva ibyo yakoreye Uburundi kandi baravuga ko ariwe ugejeje igihugu ahatemba kuko ariwe wafashe inzira ya mbere yo gusambura igihugu abanje kwirukana Hussein Rajab aho yamupfunze ariko ibihangange bikomeye cyane bigakora ibishoboka byose kugira ngo bimupfunguze n'ubu munsi akaba agikorana n'abatwara igihugu cy'u Burundi mu ibanga rikomeye cyane wahoze ajejwe byo kwakira abashitsi bagendera Hussein Rajab mu ibohero rya Mpimba yatubwiye ko ibyo gushira ahabona ahari ubutare mu bibanza bitandukanye mu gihugu byabaye bitebye ariko byari bisanzwe biri mu nteguro avuga ko hoba hariho imvo bitashizwe ahabona igihe ca Hussein igihe ca Nkurunziza bikaba bitanguye kugwira ku ntwaro ya Ndayishimiye yatubwiye ko umunsi umwe bakiriye umushitsi w'iteka uwo nawe akaba yari Domiciano Ndayizeye yahoze arongoye Uburundi uretse ko yari aje kuramutsa Hussein Rajab yari aje no kumushimira ku ruhara yagize kugira umugambi mubisha Nkurunziza yari yabateguriye uko wagandagura we n'uwahoze ari icegera ciwe Alphonse Maria Kadege uburizwemo yatubwiye ko uko ari babiri baganiriye bikwiye uko bayaganiko Domiciano Ndayizeye yarkwenga cyane na Mosozi agakoroka no yari ajejwe kwakira abashitsi yatubwiye ko hari akantu yasamiye hagati igihe yari yegereye bano banyecubahiro kandi avuga ko ari akantu gakomeye cyane avuga ko yumvise Domiciano Ndayizeye abwira Rajab ati none ntiwumva ko ukwiye kurongora igihugu uwo Rajab amwishura ati byose birafise uko bitunganywa n'umwanya wabyo ntiyamenye ico byari bivuye ko ntiyanamenye uko byagenze twahavuye tumenya iryo jambo ry'umunoni Domiciano yahoze yayaze na Rajab biciye mu ntahe yiwe aho Ndayizeye yagize ati urya mutama yaranyagiye ibijanye n'ibibanza birimwo ubutare anyagira ahari isi ndimwa yimbuka gusumba ahandi anganirira n'ibindi bintu igihugu gitunze njewe iminsi nabaye mu nzego ntari mwumve ntari nzi ko biba aha mu Burundi yaranyeretse ukuntu Uburundi mu myaka 10 bwoba bwikwije busigaye butanga imfashanyo n'ingurane ku bindi bihugu nk'uko na Evariste Ndayishimiye yabivuze ariko abarundi bakamusamira hejuru kubera ubuzima babayemo uno munsi aho amezi agiye kuba 2024 batagira igitoro mu gihugu cy'u Burundi abarundi bakaba babayeho nabi cyane niho namubwira ko yoza akaba umukuru w'igihugu nawe anyishura ko hataragera yini ntahe isa niye twayihawe n'umwe mu rwaruka rwo mu mugambwe MCD rwari rufungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba igihe Rajab nawe ariho yari yatubwiye ko umunsi umwe yasabye abari bajejwe umutekano wa Hussein Rajab mu ibohero bamusabira umubonano kwa Rajab byaratevye ariko birakunda yabakiriye ari abasore 9 n'umwigeme umwe bose bava muri MCD yavuze ko icambere cabashimishije ari uko basanze ari umuhumure yugurutse cyane yabaganiriza nkaho wogira nawe n'umwe mu rwaruka yatubwiye ko Rajab ari we yatanguye kubabwira ko ari umugenzi w'urwaruka kuko ari rwo rufise imitima ishashaye yo kubaka igihugu batarabye ubudasa bwabo yavuze ko Rajab yababwiye yuko yizeye neza ko urwaruka ari rwo ruzokubaka Uburundi bwavuzwe n'abasokuru kuko atamugera w'amacakubiri wabagaragaragaho yarabahaye akarero aho usanga umusore avuka ku babyeyi bose b'abatutsi bamuka mu Rutovu canke Imatana bamwe b'amacakubiri y'akarande yo kunena abahutu ku rugero rwo kudashobora kwicarana ariko bwaca bakabona umuhungu wabo aberetse umwigeme yashimye wo mu Kinama afitaniye agashusho n'abakongomani ugasanga bahuriye kuri kaminuza mu manza canke ahandi bagashimana canke umusore wo mu Buyenzi mu Bwiza canke ahandi avuka ku babyeyi b'abahutu usanga bamuka muri Kongo canke muri Tanzania umusore wabo agashimana n'umwigeme wo mu Ngagara canke ku Musaga
ababyeyi n'abaryango bakavuza induru ko aciye inka amabere, abandi bati utuzaniye gasheshe, ariko umuhungu akabakurira inkoni ku gishitsi ko atawundi azomubera umufasha atari uwo. Rajabu yababwiye ko buke abana bagenda barakuraho iby'amacakubiri y'amoko mu kibano kuko bobo batabiha agaciro bivanye n'isi bagezemwo. Yababwiye ko harinze gahagera aho urwaruka rwemeranya ku bana rudasangiye ukwemera idini, uca ubona ko ukuguruka mu byiyumviro kwabo ari itunga rikomeye risabwa ko ryivangamwo umusaruro mu kubaka Uburundi bushasha. Icibagiwe coco ni ubudasa bw'imigambwe ataco bucononera urwaruka kuko benshi bamaze gutahura ko ari uruhendo rw'abanyepolitike b'imburakimazi. Waduhaye amakuru avuga ko Hussein Rajabu yababwiye ko ategekanya gukorana n'urwaruka rugifise amaraso ashushe n'indoto zo kugera kure kuko abahumure bakongatajwe n'amacakubiri imbere y'uko mukorana abanza kukuraba izuru akamenya ubwoko bwawe, yabona mutabusangiye akamera guheba uwo mugambi nubwo waba wari umufitiye akamaro kanini cyane. Mwene Kutuyagira yavuze ko Rajabu yabaremesheje ko ibivugwa yuko itunga ry'igihugu hari abariko barisahura bashobora kugunyuza ibigega bya leta, ari abariko barisiga urubwa bw'ubusa n'ishusho mbi ku bana babo kuko naho boyora amafaranga yose ari mu banki nkuru BRB bagaterura ayari mu mabanki yose ataco boba barakora kwitunga igihugu gifise. Yababwiye ko arya amafaranga biba ari imfashanyo n'ingurane igihugu kiba carasabye kubera indongozi nyinshi zagiye ziratwara igihugu ari ibinebwe bashaka kurya ibyihuse bagasimba amafaranga atagira igitigiri ari mu butare no mu burimyi bagashima gusagata urwo babona hafi kandi twuzuyemwo induru kuko abarundi baba bayazi na bene kuyatanga bakaba bayazi amakungu bayagumiza ko ijisho kugira ngo bamenye icyo akoreshwa. Mu gusezerana yababwiye ko umunsi hazoza ubutegetsi bubona kure bukinjira mu gisata c'ubutare, leta ntizoba igisabye imfashanyo hanze. Amafaranga azova muri ubwo butare azohakwa kumena ibigega bya leta. Ya migambi yose y'iterambere, umuyagankuba, inyubako, amabarabara byose biboneke bizokorwa n'amafaranga ava muri ico gisata. Hazogera aho amakori agabanurwa ku rugero rwaho wogira ko yakuweho kuko leta ntizoba igihanze amaso y'amakori mu gukora imigambi yayo. Ubwo Burundi bwubatswe gutyo buzomenyekana cane mu makungu ku buryo icubahiro n'igitinyiro bizokwizana tukisanga dusigaye duhabwa ijambo tutarisabye. Ayo mafaranga niyo azokoreshwa mu guhesha iteka ibisata bikomeye by'igihugu nko kwivuna umwansi, umutekano, amagara y'abantu, indero n'ubucamanza. Ababikoreramwo bagahembwa neza bakaronswa uburaro n'ibikoresho bikwiye by'akazi. Ntawe uzoba akivuga Uburundi bw'izina. Iciza nuko abategetsi b'ingwizamurongo bagiye barabisikanya ku butegetsi atawakojeje umwuko muri ubwo butare batembanye utwo bashikuye ku myenda igihugu casabye, kandi ingaruka mbi bazozibona canke imiryango yabo izozibona. Yarangije ababwira ko abarundi bazingamitswe n'amacakubiri basakije imitima yabo. Imana ica ibima ubwenge bwo guteza imbere kuko ahari amacakubiri nta bwenge bwubaka buharangwa. Ubutunzi buzira nkunzi niryo teka igihugu cacu gikeneye. Nk'uko amakuru dufise abivuga, ibyo Neva ariko aravuga ni intangamarara. Abajejwe kubishira mu ngiro bari mu nyuma. Benshi bakemeza ko abazabishira mu ngiro atabandi uretse Hussein Rajabu n'abo azaba yahisemo
akaba aribo bazakora icyo gikorwa cyo guteza imbere igihugu, kandi akaba aribo bazakora igikorwa cyo guteza imbere ibiri mu gihugu cy'u Burundi byose batagize na kimwe basigaza. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bavuga ko Uburundi bwo mu minsi iri imbere bugiye kuba Uburundi bwiza cyane kandi Uburundi buteye imbere, bagasaba urwaruka ndetse n'abarundi kwihangana ko bashonje bahishiwe ko mu minsi iri imbere bagiye kubaho neza cyane. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.